reka ndabahe ikaze ku filime yacu y'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kuraba filime yitwa Baby Boss, n'urwana ruto yagura boss. Ino filime nayirebye mvuga ati ni ngombwa ndayizane kuri filime ngufi kugira n'amashabiki wanje n'abankurikirana bashobore kuyireba kubera ni filime iryoshe. Ni filime y'umwana w'umukire afise amafaranga menshi, si umwana w'umukire ahubwo uwo mwana niwe ari umukire. Uribuze kubonamwo urukundo rw'uyu mwana uburyo atwikanye n'uburyo yaguye muri love mu bakozi biwe, hanyuma urabe n'amanyama y'uno mu boss uwo mwana. Reka rero turabane filime yacu tuyitanguranye n'imodoka irimo irazi kubita amahoni ati ugurura de umurinzi yahise aza kugurura, ariko umukozi driver yaje kugururira boss akimara kuva mu modoka yatanguye gukubita umukozi we amuje kumugurura ati kubera ko uteba kugurura umuryango. Aheze umwanya avuga ati rero nyururutsa nkwereke. Akarinzi nako ahita tangura kugakubita avuga ati we kubera ko uteba kugurura umuryango, kubera ko uteba kugurura igeti urupangu gateba kugurura, ndakwirukanye uyu munsi. Mize ndakwirukana. Aheze akanya gatangura kuvuga ati rero abakozi kubera ko batakorofye ngaha, kubera ko batakubuye bari hehe, bari mu nzu. Kabosi gahise ginjira mu nzu, kumbe abakozi nabo barimwo barakaraba bari hanze. Bahise bavuga ati boss araje, bahita bagera kuba baripanga. Boss ahita arinjira atangura ati mwebwe kubera ko mutakoze isuku, wewe wiza n'ugwazi kubera ko utakoze isuku. Oya je nakoze isuku hano hose hameze neza. Boss yahise atangura gukora ku meza avuga ati kubera ko ndi ndabona umwanda, ndibura koza urutoke mbona hariho umwanda, we niwigeze ukubura. Oya boss ariko je nakubuye no gukurupa nakorofye, nakoze isuku ridasanzwe. Uno mukozi yahise atangura gukoza amaboko nawe arabe iryo vumbi boss avuga ririko araribura, avuga ati neka tavumbi mbona. Oya we guhera ubu ndakwirukanye we nawe watetse. Yego natetse boss. Boss yagiye kubarajya umusose bamutegeye, akimara gushikura inyama atangura avuga ati bino nyawe kubera ko utashizemo ibirungo, kubera ko utashizemo ibirungo aho mbabarire boss navyibagiye bino birungo kandi ndagusezeranya ntabwo bizokongera gusubira. Uri munambwira yuko wibagiye ibirungo. Oya no kuri boss mbabarira ntibizosubira. Ndabizi ntibizosubira kubera ndakwirukanye. Boss yahise yirukana abakozi bose, ukoze kosa gatoya gusa ahita kwirukana. Hano boss arimwe aragenda kuri piscine, yabonye isa nabi, abona n'amazi arimwe yose asa nabi, ahita agenda guhamagara Toby. Uno mukozi wiwe bamwitwa Toby, niwe mukozi asanzwe ari nk'icegera ciwe na manager we. Yatanguye ko ati rero kubera iki ibintu byose bisa nabi, abakozi barimwe barakora iki? Uno mugabo atangura ko ati boss ntuzi ko abakozi bose wabirukanye. None abakozi bose narabirukanye, wabuze kurondera abandi. Ahantu hose ngiye gusaba abakozi bacha batubwira yuko twe tubirukana tubafata nabi, niyo mpamvu rero bazi no kuduha abakozi. Urumva rero gombye kuvuga yuko bigoranye cyane kurondera abakozi biragoranye, nta mahera dufise. Umbabarire boss ngoma nzobirabe ko no bigirageza. Hano ni kuri uno munsi Toby yateguriye icayi, boss wiwe we nuko nta nukuzi no gutegura icayi, ahikawa nta nukuzi no kuyitegura. Ubone ushoboye iki? Uzi kujya no kunwa gusa no kugenda gucindagiriwe se, ukagenda no kunya n'ivyuzi byonyine. Ariko boss umbabarire jewe ibintu byo guteka ntabwo nabimenyereye je nigiye ubundi buhinga, ariko ibintu byo guteka navyo nzi imbere. Hano ni kuyundi munsi. Hano boss bagomba kumutwara ku kazi. Umusore yagiye yugurura igeti kwanza, mu rupango aragugurura yinjira mu modoka, asohora imodoka asubira kugarura igeti. Urumva akazi kose uboni wagakora, akazi k'uburinzi bwose niwe agakora. Ageze mu modoka kino boss cyataguye kuvuga ati rero wewe kugurura urupango, kugurura igeti bigutwara minota myinshi cyane. Boss umbabarire no kuri nzoza ndiyeranja nkora fast. Ivyo ndibura kubwira abari itegeko ntabwo mba ndimo ndagusaba. Sawa boss. Hano ni kurundi ruhande, boss bamuteguriye umuceri mwiza cyane. Uno muceri umeze gute? Kari mvi burabishe kubera ko ushobora guteka ivyo kurya bimeze nk'uko we ntuzi guteka. Karamwitegereza kakamwiweza, ariko boss umbabarire jewe ibintu byo guteka navyo menyereye. Abakozi nibo boshobora kugirana, bisabwa turondera abandi bakozi naho undi ngumye njya nkukoza ngo mizi nanapfuye no gupfa. Boss umbabarire ngoma niyeranje ndabeka abakozi no baronka hakiri kare. Nutse urambwira ngo urumwe arabarondera, je shaka mbone abakozi, we ntuzi no guteka. Sinzi ngene uno Toby yabonye abakozi. Abakozi baje ni babiri, n'umukobwa hamwe n'umuhungu. Umukobwa bisa nkaho avuye mu cyaro, avuye mu misozi ya kure, kubera ayitegereje nino nzu abona ari inzu idasanzwe cyane. Aze umwanya Toby yaraje agenda kubwira boss ati boss namaze kuronka abakozi, nabazanye n'abakozi babiri, genda babwire bagume bahagaze hajya, ntagira umuntu numwe yicara ku ntebe zanje. Kandi umuntu wese azicara ko turibuze kubonana. Toby yaje kuvuga ijambo atavuga rero boss avuze ati mugume muhagaze, ntagira umuntu numwe yicara kuri izo ntebe. Araje kandi boss wanje arakara, ntimuze kwigera mukora ivyo ataba
ndababwiye guma muhagaze mu murindire araje babonye imengo n'ikibazo noneho n'ikibazo ariko haheze umwanya baricaye kubera boss yaratevye kuza haheze umwanya boss acaraza akimara kuza bose bahise bagoruka abahita batangura kuvuga ati raba no gwana gunga harufise amasima abiri no yundi mugabo nawe ati abana ba boss ni kubuzaga bameze mutoto mwana umeze gute uno mukobwa atangura kuvuga ati wewe kubera kutaturamutsa bino vyana vyo ngaha nta ndero bigira rwana nagwo rumwe rabaraba ntibazi ko ari we boss ari ngaho areka kuvuga abana n'abana babakiri wana ariko je n'uguco bari cyana higiye kubera iki dafise indero Tobi bana bantu wanzaniye ngaha niko uyu mwanda wanzaniye ngaha n'umuki boss wihangane aba nibo bakoze raba nka kino gikobwa wazaniye ngaho bona gishobora gukora akazi je ntumenyere je ntabwo ndi kigore nta nubwo ndi gikobwa urimo urabwira iki boss wacu uyu niwe boss kuri ivyo rero bisabwa mu mwubahirize murimo murakora ibintu vy'ubujinga nimubona ko ari boss boss numa mwese ngaha ndabirukanye nta muntu numwe nte oya boss raba rukuruba babali ruratse ko twabuze abakozi bano babaza oya je navuze bareke bagende ndabirukanye oya boss ngo turabe tugende kubivuganira ku ruhande basi baheze bagenda kuvugana Tobi hamwe na boss bagiye kuvugana mwe namwe ni muturiye boss urazi twarahize abakozi ahantu hose turababura kandi urabona bana bakozi turabarose none ucitangura kuvuga ngo tubirukane oya nani ndero bafize bayabokozi je nabakeneye turondera abandi ariko boss oya rabo bababarire bana boss yaravyemeye yemera kubababarira cyarahaza ati rero mwitwa gute umwe atangura kwitambulije uno muhungu atangura kuvuga ati je banyitwa Obi nigiye ibintu bijanye n'ivyo guteka boss yahise amubaza ati no urafise umukunzi wapi nta mukunzi ufise aho ni byiza cyane we nawe witwa gute amazina yanje we vuga neza we nta ruri mufise je sica ko umuntu avuga nkuko vuga neza uno mugore uno mukobwa biboneka nk'umengo ntazi kuvuga neza uyu boss byaramubaje tangura ubwo ati rero ndagiye ariko wige kuvuga neza ntuzoza uravuga ibintu bitumvikana uno Obi nawe yasigaye ababwira ati rero mwicunge boss arakaze azo mwanya boss akimara kugenda ariko uyu niwe boss wacu kumubona nuko kandi urabona arakaze bisabwa rero tuzokwitware neza kandi nawe wige kuvuga ivyo mengo ntizi kuvuga ariko kino kiboss kumengo kirakaze cyane batanguye kugira ubwoba wa Obi yabazaniye imfunguruzo zo mu vyumba byabo hano wa musore mushasha yatetse boss anawajinja aragifunguwa imbazo imeze neza atangura kumusifi avuga ati rero urazi guteka cyane ndishimye boss kuba injya zakomerewe neza bisa nkaho runo rubosi kwatanguye gukunda uno umusore yarageye ayezo mwanya boss ari mwaragenda yahuye na wa mukobwa atangura kuvuga ati we uri mwaragenda he angiye kurondera amazi numva afise inzara y'amazi vuga neza we ntuzi kuvuga umva afise inzara y'amazi vuga neza angiye gusaba ngiye kurondera amazi numva afise inzara we vuga neza vuga inyota uno yindi mukozi w'umugabo yatanguye kumubwira vuga inyota kubera no mukobwa rimwe aravuga ko ngafise inzara y'amazi kandi boss naho ntabwo yumva ngene umuntu yogira inzara y'amazi ni inyota ntabwo ari inzara we uno mukobwa uramwigisha kuvuga neza naho mundi mu minsi nzomwirukana nzorama ndamwirukana we nawe turiga kuvuga neza boss kandi azokwirukana nta mikinagira we nawe we ko uvuga ufise inyota umwaza kuvuga ngo ufise inzara kubera ko muravuga ariko jewe none simba navuze ivyumvikana umusore Obi yahise ahabwa akazi ko kwigisha no mukobwa mwigisha kuzaravuga neza mu masaha 9 y'ijoro we kubera iki amasaha yo kuryama yageze namwe ngo muri muriga baheze babazana no mu nama ndangura kuvuga ati rero ngaha amuri no rugo gwanje sicyaka umukobwa n'umuhungu baje mu byo gukunda awe ngo bari nko bararyamana kuri ivyo rero nkazosubira kubona mwese nzoje ndabirukana sinke n'ibintu vyabo jinga mu nzo yiwanje mwanyumvise ego boss ndimo ndababwira nshimitse sinke n'ibintu vy'urukundo mu nzo yanje mukeneye gukunda no kuva mu kazi hanyuma mukagenda hiyo sindabakeneye mu nzo yanje karabakubise imvugo hanyuma kayita karimanukira hano ku ruhande karaje gatangura kwicara gatangura kuraba uno mukobwa ivyo arimwe arikoza agiye muri toilette yumva umengo haranuka sana haranuka we nyaruka ngaha uri muravuga gute haranuka mperezi yo telecommande boss uri murambwira ndaguhe telecommande nkuru hali ya hose undaguhe telecommande kandi kwegere we mperezi yo telecommande genda hali yasubira ku kazi umukobwa yahise agenda aheza kanya gatangura kwitwenza kamaze kubona wa musore akora mu gikoni gatangura guseka hovyo ndimura kumva ndimura bikurikirana neza
baheze umwanya kahise gatangura kumubaza bimeze gute none wewe biboneka nk'umengo warigiye ibintu bihambaye cyane ego narigiye ubutetsi nyine nzi guteka n'ibintu by'ibirungo ngene dushobora kucanga niyo mpamvu numvise biryoshe urazi guteka neza by'ukuri nzokongera umushahara ndakongere impembo urakoze boss ndabishimye nenda gutegurira iki uyu munsi wowe ntegura icyo ushaka cyaje cyose boss bisa nkaho yarovye umukozi wiwe hano ku ruhande boss yahamagaje umusore atangura kumukonyeza akajisha atangura kumukubitira akajisha akagoye boss bisobanura iki we nawe ntiwumva nibone cyo ndasobanura umusore yaheza agenda gusta guhanuza we nabonye boss agumangirira akagoha aguma nkubitira akagohe ankongeza akagohe iramwara kugirira akagohe ayakumangirira nkoko iyo ni daimoni yamwinjiyemo kandi bizabwa tuyikuremo we reka ngende kumusengera ndamukuremo iyo daimoni we ugiye boss arakwirukana araguca umushahara hano ku ruhande batwereka boss ari kumwe na Toby atangura kuvuga ati Toby nta mukobwa n'umusara akubwira akagukunda cewe urabona ndi bogali barakunda kubwira we mve imbere hit again yaheza mwirukana tano karenze no kuvuga ariko no Toby bonika yuko akunda boss yatanguye yimvira ati rero ndiyumvira umengo no muheba nkagenda ariko reka akagumye bagumako boneka yuko ujya musore nakunda boss hano ku ruhande wa musenzi yaje gukuramwo boss yaje kumukura mwiro ubwo aya madaimoni uri daimoni cyandi daimoni uri mwa madaimoni cyandi mwa madaimoni kagiye gutera telefone ahita aragenda ahisiga yimenyera cyandi mwa daimoni hari umuntu bano batwereka Toby hari umuntu harimwe arahamagara Toby wamwunganizi warimwe arahamagara umuntu hano ku ruhande yavuze ati rero shaka boss yatanga kubwira wa mukobwa ati reshaka unsengere numvise umbwira ko harimwe amadaimoni shaka unsengere nkuremwe ya madaimoni mukobwa atangura gutana amasengesho haleluya parakachakatera poprochitiria amadaimoni amuvemwe boss wacu mvuze uzurishura tigisa ishika tigisa mwana nawo kumashiramwe ibirungorongo bombe abantu baje bamwe wa Toby arimo aratelefona kuri telefone mukanya nabajejwe gufata abasazi baheze binjira mu cyumba cha boss baraza barugura hano naho umukobwa aracashiramwe amasengesho akakana kakimara kubona babaje ese ati nimufate uwo mukobwa yasaze just nasaza ahubwo boss niwe yasaze nimumufate mu mutware mu ivuriro ry'abasazi mu mutware mwa Rojant baheze bamutwara mungatware kwajengo ndumusazi ngo mfazamwe amadaimoni umukobwa bagiye baramubururana ariko je barimwe barambishana n'amadaimoni ngwaye n'ibisazi ngwaye je ndakomenda kwije bahise bamutwara mu ivuriro ry'abasazi ariko none ndi umutetsi atangura avuga ati nini mu mubare yagiye gusabira imbabazi ujya mukobwa kubera barasanzwe bameze nk'abakunda nyine n'abagenzi ariko boss yanka kuzitanga avuga ati rero ujya mukobwa aramenyera abantu tukaruke hano kuri no ruhande n'umusore w'umutetsi yatangaye kuhamagara atangura kuvuga ati Toby none birasaba ujya mukobwa mu mugarure kubera nta kose yakoze kandi ntabwo uragwaye ibisazi wihangane tugomba tubikurikirane neza turabeyo yogaruka ngoma nzobikurikirane umukobwa nombi yari aracare muri ryavuriro ry'abasazi hano ku ruhande batwereka boss yatanguye guhamagara wa mukobwa atangura kwibuka yuko umukobwa yamaze kumwirukanisha ari mu ivuriro ry'abasazi hano ku ruhande batwereka inde arimo arabiyaga ko wa Toby arimo arayagana wa mutetsi atangura ati rero bari buze kumuzana umwitegure uri buze kumubona bagiye gukumbetina we mugomba mugereki wewe bandenya akazi kawe nawe wa mukobwa we bandenya akazi kawe umukobwa yararakajwe cyane n'umuhungu atangura niba watumye ngenda gusengera boss bahita bantwara mu ivuriro ry'abasazi urazi uburyo ibisazi byagumye biza biranje amenyo ngamvu yo naturiye hana gakobwa katanguye kwitamwe ka boss katanguye kwitamwe kugira kaze gavutiye uyu kaza karamuzanira n'impano kavuga ati rero ujya wewe ndakuzaniye impano uri umukozi nemera ukora neza ibintu neza kugenda nagukunda akana amakabosi kagumye kaza karagenda kishima uraze namubwiye namuzane n'impano si impano ndamuharira sinzi yuko azocaruka hano ku ruhande wa mukozi wa mutetsi yaje atangura guha wa mukobwa atangura vuga rero raba impano nakuzaniye raba tusangire atangura kujya kuri za mpano boss yamuhaye hano ni mwijoro boss yaravyutse agende kuri aba bantu baguma bavuze igwamo bavuza inkuru bavuga ni bande yagiye asanga n'umutetsi hamwe na wa mukozi atangura kuvuga rero mwebwe mwabuze akazi mukora amasaha yo kuryama niyo muza mugatereramwe inkuru mwicaye we tumuka vangaha genda hariya hasigaro uyu muhungu genda we nawe impano naguhaye niyo uri munaza gusangira n'umukobwa birambabaje cyane kahise kagenda kuryama gatangura kwivugana ati ujya musore kumengo ntabwo nkunda raba ndamuhaye n'impano aca agenda kuyiha ujya mukobwa
katanguye kugirira ishari uno mukobwa. Hano uno mukobwa yatanguye kubaza uno musore ati no bimeze gute kubera iki boss azara guha impano muri ino misi. Je nange mbona zarampa impano nyinshi ariko kandi yambwiye ngo arankunda ariko je ntabwo ndamwitayeho bana. Urabona ujya aracara umwana imbere ziwanje bakirimwe baraganira. Umukobwa yahise amera nk'utsitaye, umusore agenda kubara muha pole zibanyisha. Akakobwa karaje gatangura kubibona yuko pole zikora, gahita karagenda akavuga ati ivyo nyimba ari vya pole, ivyo ni ibintu vyoroshe cyane, reka ngene nange nigwishe hanyuma sabe pole. Karagiye gaca gatangura kwigwisha ariko kakigwisha wa musore yahisaza wa musore Toby gatangura kuvuga ati mbese ngende kahise kagenda gacumbagira gatakagenda mu cyumba cako. Boss wihanganire kandi akuzana amavuta sigiye we ninde yaguhaya uruhusha cyase nyene umuntu anyitaho bana. Ariko boss wababaye bisabwa umuntu akwiteho kandi urabona ndibunda kwitaho neza, ndibunda gusiga buke kubeki bisa nkaho utabona ubufasha mbari mu ndaguha. Ariko jewe ndabizi yuko ukunda ujya musore uramukunda, kuri ivyo rero ndabizi ntugire ikibazo, kandi rero nyimba umukunda bisabwa umwivanemwe ukunde ugukunda. Toby yahise arishiramo. Hano Toby yatanguye kwimvira ati kubera iki none ujya musore ujya mukobwa nyanga araba kindi umusore mwiza amasigisi pack afise ni meshi ariko kajya gakobwa kubera iki kanyanga. Hano umusore yatanguye kosha boss atangura goti rero kugira ujya musore agukunde bisabwa umere nk'uyikundisha kuyunde musore. Uwo musore no mukurahe je ntumbona ko n'umusore none nubona ko n'umusore w'ibogari wewe igira ko tukundana hanyuma ujya musore tumutere wivu ndaza aragukunda tumutere ishari agire ishari. Hana gakobwa kagiye karitsitaza wato bahitaraza ahitaraterura umwana atwara mu nzu. Ariko hano naho umutetsi yatanguye kuraba none hano atsitaye yikoteze kugiki Toby yagicije boss mu nzu ariko boss atangura ati sohoka rero we nawe wigirisha ibintu vy'urukundo ariko twishime dukoze ibintu vyiza ndaza hari ubu yababaye bahise bikomera amaji ngo bamuboje wa mutetsi. Hano ku ruhande batwereka umutetsi umukobwa yatanguye kuvuga ati rero raba umfashe no saha yanje ndabona umengira imwiragira ibintu bitereweka. Hano Toby yahisaza afise n'amashugwe ahita atangura gufukamira umukobwa atangura kuvuga ati rero ndaguhaye iyi ni impano yanje. Akakobwa yatanguye kuvuga ati thank you urakoze no kurinda gukunda muraberanye boss muraberanye n'uyu musore Toby ndabashimiye cyane kandi ndabona umengo muraberanye. Agakobwa gatanguye kubabara je nubundi ano mashugwe sindayakunda arabutora no mashugwe kandi bizasuka je nka mashugwe ndayatore avuye ku muntu nkunda. Kuri ivyo rero wihangane tora amashugwe yawe kahise gayamuzubiza kubera kumvize uno yaratanguye kubashima abashima. Umusore umutetsi yaheze yigiye hano gakobwa atangura ati naho cyo wishiramwe ibintu vy'iwawe kubera iki waciza ukacutangura gufukama urimo urafukamira nk'umengo ndo mukozi wawe je ntabwo ndo mukozi wawe wavyumvise. Toby ano majambo kana gakobwa kamubwira haramubaza cyane kubera Toby ari mu rukundo yumva gakunda cyane. Yatanguye kubwira ka boss watangura kuvuga ati rero boss urabona ujya mutetsi asanzwe akunda ujya mukobozi kuri ivyo rero vyasabwo wikuremwo urukundo rugo mu mutima. Aga boss yeze yirukana umukozi atangura ati mve imbere nawe. Hano boss araza karabo ujye barimo barakina imikino imeze neza cyane. Boss yavuze ati rero ujya mukobwa araba umwirukane atangura kubwira Toby kugira yirukana ujya mukozi. Ariko Toby atangura ati rero boss bisabwa wihangane kubera bajya abantu barakundanye kuri ivyo rero bareke bakora ivyo bashaka. Boss ntabwo ashaka ngo begerane yasize atangura ati rero we wa mukobwa we genda ukubure hariya nanje ndaje mbidafasha akazi ko mu gikoni uno musore. Umusore yatanguye kwikanga boss bimeze gute kaje mu gikoni kubarateka. Boss hageze mu ijoro yarushe ibintu bimeze nabi cyane. Hano naho wa musore wacu wa mutetsi hamwe na wa mukobwa baba bari mu mikino y'urukundo. Hana agakobwa katanguye kuvuga ati ibintu byose nkora mbona umengo ujya musore ntabwo mbona ariko boss wihangane. Hano ni mu gatondo bano umusore n'umukobwa bari mu mikino yabo. Boss yahisaza boss atangura kuraba imikino bari mu atangura kwati ngaho muri mubiki hari umusenyi winjire mu maso yiwe hari umucanga winjiye mu maso yiwe ndimo ndagerageza kuhanda ukureye. Boss yaragiye gerara umucanga ngakata mucanga ndimo ndahabona mwaba jinga ahita aragenda atangura kugenda atangura kwicuza atangura kuvuga ati kubera kumenga ujya musore ntabwo nkunda bimeze gute ibintu bimeze gute. Haze umwanya Toby yahize yinjira atangura kuvuga ati rero boss wihangane ndazi yuko ubabaye cyane. Ariko n'umukobwa atangura kumaza boss atangura kwaza ati none we kubera iki wemera gukora kano kazi naguhaye kandi uri umunyabwenge ushobora no gukora kandi kazi. Ndakubwiye cyatumye nkora kano kazi ndazi ntiwocemera. We mbwira ni kubera ndagukunda.
sanzwe ndabizi yuko nkunda nanje ndagukunda kubera urukundo rw'abajya ntitwogwitambika ndabona baramaze gukundana. Boss urankunze? Ego ndagukunda. Hano ku ruhande batwereka barimwo barajya babandi bakozi. Boss yahisaza batangura kugenda nk'umengo barimwo barakora. Akimara kubibona ahita arigendera hamwe na shushu wiwe bamaze gukundana, ariko akimara kugenda bahise basubira ku ncakura, ariko umukobwa yongerera garuka. Boss atangura kuvuga ati rero urukundo rwanyu se shaka yuko mushobora kuruhisha, kandi ndabizi yuko musanzwe mukundana. Kuri ivyo rero ntimugerageze ko bimpisha, nanje nagomba babwire yuko ndabashigikiye mu bukwe bwanyu. Mutetsi uno mukobwa nyimba mukunda kandi ukaba witegura kumuzomurongora kuzomugira umugore mugomba kugira ubukwe, amahera yose y'ubukwe nzoyitangira, nzobibakurira byose. Kandi ndaguhaye n'akazi, hari umumanager asanzwe ayoboye company ya papa iri muri Abuja. Kuri ivyo rero nayo nzoyiguha uzobe manager, uzuzure imanaginga kubera uwo mukozi sindamwizeye neza. Bisabwa rero uzobanza uje hanze, ubanza ugende kwiga nk'imyaka 3. Bahise bishima. Uno mukobwa hamwe n'umusore bahita barishima cyane kubera uno mutetsi bahise bamuha akazi ko kuzoba manage, kubera uno mwana uno boss w'umwana asanzwe afise se wiwe nawe afise ivyashara bihambaye cyane muri Abuja. Rero yahise abwira ati rero bisabwa mwitegure, bahita bambara neza nyine baratamwo impuzu kugira abahindurire ubuzima, kubera muri ino nzu babana neza, bari babanye neza nta ribi. Ino filime yacu ikabihereye ngaha, ariko ntarayirangiza. Ino filime nipfuza yuko no yizanye. Kuri ivyo rero muri comment nagomba mumbwire mbega ndibuze kwiyizana. Iyi filime ijanye n'abasore batatu bagiye gutera kugira bashobore kwiba imari, ariko abaca bisanga mu nzu, bayobera mu nzu ibamwo amademo gusa, ibamwo abakobwa beza gusa. Ndibaza nawe uri murabibona, abakobwa batangura kubagwanira, abasore batangura kubatambisha, abasore nabo batangura kugati kumanze ndabasigiyemwo, hanyuma mumbwire muri comment genda yizane.